keza yandikiye abanyakuru bose ati wewe ibyo utanywa birekera abandi babishobora. None Imana ntiyaremye ingurube, ayo namura numva ngo zirimwo amadayimoni ayawe ngo Yesu ngo zazinde zimwe amwe wa muntu yasazwa n'ibintu yibera mu mva yari igitero no kuva mu mashetani menshi baraboha agaca biputagura iminyoro. Yesu aciye n'abigishwa biwe, uwo muntu yasazwa n'amashetani araburoga ngo Yesu w'i Nazareti ngo wazanye ngano kutumara ngo reka turakuzi kazibe. Yesu yarayazibiye kazibe kandi muve mw'uwo muntu aca aramusaba ati basi turungike mwazirya ngurube genda. Bica biza mu ngurube, izo ngurube zica zitwagwa n'uruzi. Rero iyo yariko yaje baciye bamwirukana ati twumvise ibyo wagize ingurube zahaho ntege. Aca aripfirayo mbe mugazirya ngurube zaratwawe ntizikiriho. None zivuka ubu ntiziriya zirya zatwawe kera, izivuka ubu nta madayimoni arimo, gusa niwabona irimwo bupero aho uzoyirye koko bupero ni ingwara. Ubupero ni ukuvuga teniya, haba harimwo inzoka kandi duga buke uzovyumva hanze y'imyaka 20 twayiga bupero uzoreka mugahita twaye bupero icegeza ucengurukiye Imana ati Mana wewe umpaye ino nyama y'ingurube urakoze. Hamuhejeje nawe nucenguruka ubwire mu kanwa turakoze ino nyama y'ingurube kano kadensi none site kenguruka. Tusabe rero Umukama adufashe aduhe iyo nema yo kwicisha bugufi, ayo kandi twumve niwambuka tubeshaho utanga n'ubuzima.